Zamugwa True Flash murawuzi kwa Fanny Lavin bari kumwe na Noraske kuno bivuga haca habaho icitwa Solution Couple sawa hanyuma Solution Couple ivuyeho agaca haza hari indi nabonye yaje ngwije kuyisubirira iyo nani couple nabonye go ari yitwa Omega Couple ngo Omega Couple Zindi nabonye yakeke yitwa gute ya mafaranga Couple ashura bitoye video mafaranga Couple diko utubwira ibikora bivuga kuri no mugwi nawe nyene mugaba ibaruka no gusora igice seri urugo zirabandanya igeze naho haryoshe rero wabibonye cyane haryoshe hanaba filme niyo igitangura ahubwo reka nyene uko kuntu hababaje niko buryohe bwa filme ego buryohe ariko kandi umuntu akaca yibaza ibibazo byinshi by'ukuntu mengo bigiye kubamwe amadidani menshi cyane nibigiye koro ego igeze ku bantu nk'ubu baradukurikiye muga base kuraba kino gice caheruka mu bavungurire ko gato mubereke n'impamvu bosimbira kwa Fanny Lavin bakaraba jaho no babwira igeze yantu haryoshe cambe co Fanny yaragiye gukora mu rugo kwa Koko bari basanzwe bavukanaho kuko atashima nuko bamenya ko bavukana na Fanny kwanza yitwa Maria niko mvugize nanjye dukoreshe yitwa Maria munyuma koko nani umugabo wiwe n'ivyari bimeze neza mu rugo niko no bivuga mugabo we yari Noraske ayagezeho Fanny Maria yarazana icayi akarategura ku meza umugabo wa Koko ni yavyakira neza vuga ni gute umukozi yasigaye yari wanyakira na uhari atangura kutsa kanu ka kera bugira abantu ubusanga babayo bibutsa abantu ibintu bya kera byabaye byaheze atangura kumuzurira kahise Koko birangene ashobora kuvyakira umugabo ameze nk'usotse bacu basigira bayagana Maria aho Maria ikaramwihanganisha aho Koko avuga je biranse mugara ahantu hankoze ko hageze Maria yavuze ngo je biranse numva no ruvamwo nosubira kwa mawe namenya ko nyina we yitavye Imana ngo kwimvira n'ivyo birabaho utamenya umuvyeyi wawe ko takiriho ari muri wa mugora abantu bazi Bujumbura bakaca bibagira iwabo nico nashembona akahura n'umuvukanyi we bahuriye mu gisagara akamwihakana ko ataho banazi none nabona ko yihakana na Maria sinshaka uko bamenya je ko tunazinanye wowe umukozi ibyo byo kuvukana nabiriho wenda gufata umukozi kandi kantu umugabo Noraske akavuga ati bigeze yaho umukozi ari we anasasira n'igitanda ariko kumanyakira canke mbwira nimba ushaka ko ndongora Maria wewe utakibishoboye by'urugo ako kantu numva kacekereka hazi yuko uwo Maria avuga n'umugore wiwe uva igeze ahantu iryosha abantu benshi bakiye kumenya naho Noraske yasanze Maria na Koko baho bariko barahoberana bariko bararira icihera nga je nangare kuntu zihera ukuntu ege uko kuntu bavuga kuntu zihera ukuntu niho harakabijya gusa rero ndabemeye je nasa n'umuntu yataka ko amaze iminsi nirabira ingaruka bucunge ngino minsi nasamariye cyane mu ngaruka nkava mu ngaruka nja mu mva ya mwihoro nkava mu mva ya mwihoro mu ngaruka njana kuri net reka tebya nsanja muri gihose nirabira diaspora zinduraheba wese ranzehebye nk'ubu ko baramuyimbwiye nanyo nza kuva hano ndayihitira ego ucushika unayiraba no tubiraba no ko tumiza muri kano kanya ino urugo igeze ahantu iryoshe cane no basaba ko bataratangwa kwiraba konda baje kwiraba konda babwe batangure kunaniye igice cambere nibohe ariko bahereye aho bageze nabo bahereye aho umuntu ayikunda ashobora gutangura kugira umenye uko byagiye bigenda muri episode ya kangahe ni true ni zosoka ku munsi wa mbere urumva amezi byo mutwara si menshi ko igice kimara iminota myinshi ni 30 minutes cyangwa 25 nibaza no nko kundwi ububashikiri gerageje kwiha umwanya kabisa buno buryohe rero bwino filme muri ko muravuga uhagurukije umugabo yitwa John Kay bumukura Australia no mucarama ngoba yaje nawe tugiye kumubona John Kay amakuru dufise nuko agiye kuboneka muri ino film mugani na John Kay yaramaze igihe kinini atabikorwa no vuga ariko aratanga
oya John K uravye abantu baramwidogera situ abantu bari muri monde cane ya cinema aba bantu babizi babibamwe umwanya munini John K bameze nk'abantu ari dogerwa tubivuge kuko John K sinzi nimba yazize guhera hanze atiyubatse mu gihugu sinzi ikintu ariko arazira muga John K je ndavye ibikorwa ari karakuru no munsi sivyo yokaba yari karakora yaba ari umuntu yitahuye agatahura neza n'ibikorwa je ndibuka John King tangura kumumenya yarageze ahandi abantu tuvuga uno murundi bambere nkimenya nakamusabwa no murundi voilà uramubuka ari karakora nuze yitwa Cops Enemy niko yitwa kumva ngo ari umurundi ngo filime yiwe ngo yakoze filime mpuzamakungu ira filime ndibukana haro n'ibihembo yatwaye vya Amazon haro n'ihiganwa yeze kuba Texas abo wa kabiri Australia hose yoho yari yahafashe sasa uno muntu twavuga ngo yari umukinyi international bigenda gutu no munsi no mu gihugu umuntu uvuga mu buryo buri roko tutabeshe John K no munsi no mu bakinyi 10 ngaha sinibaza ko muhamagara oya ni wo muhamagara kandi harimo na benshi bavuga ati none umuvuga ko ari umukinyi yakinyiza yari benshi burya John K mu Burundi ntazwi azwi na twebwe abamenyesha makuru arazwi n'abakinyi ba filime begere muga public muri rusangi ko na cinema ibijyanye bukije akantu nigeze kuba ndimwo muri Pasaki umuhinga yareka atanga ubumenyi aravuga ngo décrit bien ton village et la universelle ukuvuga ngo barakubwira ngo ibi bintu byo kuvuga ngo dukine ngo ma films ngo ari international rimwe na rimwe turibesha reka tubanze dufatishe hano mu gihugu wacu ni kwamara kumenyekana tugakora ibikorwa abarundi bakunda nta kabuzana za Netflix zoza burya John K nico ari karazira ikitwa Bazariere ntaca afise ngaha ya birumvikana nubwo harimo nk'iyamaze gukinamwo dovuga ya Joachim yabonetsemo yitwa Fia Woman yabonetsemo na Fanira Vine araboneka niyiwe yaretse gushira kuri YouTube channel yitwa The Light of Africa ngwe Boy from Ruyigi Boy from Ruyigi yakwereka neza nk'iyo yiwe Boy from Ruyigi nta impact nini yagize mu bantu ngo inamenyekane cyane ariko iya Fia Woman kubera yarimo Fanira Vine yarimo Joachim yarimo Sabasi yarimo nabandi bakinyi ba Jaje Akanyana abo yarashoboye kugira ubushobozi novuga ariko nawe nyene Fredo naguciremo nawe nyene nta nguvu nini yigeze gira iyo filme nkizo abantu bari biteze none ivyo bikorwa byose uvuze John K yaraje hano arabikora byahinduye iki muri cinema yo ngaha ko ahubwo John K hagutera imbere ameze nk'umuntu ari karasubira inyuma ntabwo tuvuze ko kuza gukina kwa Fanira Vine bigayitse ahubwo gusa ikiza kuba kibabajura kizi keke nuburyo baza gukorana igikorwa ugasanga n'umundi nta hantu kiza kugera guma kuri wa muvuduko nyene nta kantu kiyongereye kaza kuba kari bisigura ngo uno muntu kuri standard yariko niragi sano ma filme yariko bari karakora nga aje gakinana n'abantu ba hano nabo byasaba abaterure abereke ya scene wo yari karakinirako bino bintu John K nataza kubishobora biza kuri ko Cops Enemy asa n'umuntu yatomboje agira imana birakunda sino nyuma yaho John K ntiyasubiye kudukonvinga ngo twereke rero ikindi kintu gisigaye nuko akwiye kongera kudukonvenka aduha ikindi gikorwa ubundi kitaza kuza kiri kuri zijya nguvu za Cops Enemy ahubwo hazi gikorwa kiza kuza gifise inguvu kurusha Jenny baza John K asanzwe ari hino tuzogerageza kumurondera nawe nyene aduhe umuco ashobora kuba afite ibindi bintu byatumye bimufata tubanga ibikorwa byiwe nawe bizi ariko gage yarigeze no gukora casting hano avuga yuko ngo aje kwegeranya ugwaruka wishigwa abarundi tuzawubya ibyo byose ni ibintu tuvuga tuzomurondera tumuzane agenda tubwira ibyo twabwa tushe kumenya Light of Africa yahereye iyi ni lebo yari yapfanye yavuga yuko agiye gufashirizamwe abantu agire ngo aterura abakinyi hano bariro ko abashire kuri scene international bakora amafilme akomeye mugabo byarazimanganye nkuko bivuze reka tuze tumuzana ariko ni John K agiye kubonekana mu bikorwa bya Fanira Vine nibaza yuko nubwo batarabitangaza mu buryo buri official nino filme nyene mwariko muravuga urugo John K aza gukina mureka turindire wogira gutya ukabona hari ico bitanze abayikurikirana kuri TNB uno munsi baze kuyiraba igihe cy'isaha 3 iza kwerekanwa episode ya 23 aba kuri YouTube naho ni ku munsi wa mbere imisi yose igihe cy'isaha 3 Fanira Vine official niho ibera mwamaze kuvyumva nkuko twababwira umunsi tubafitiye amakuru menshi mugumane natwe turatikomenshi mutazi ko na John K asanzwe ari hino ugaruciye mu byumva ko ari hino nandi mumenya amakuru ya filme yacu atari kuri 88.9 amakuru yacu tuyabanda
Eagle Entertainment.